uri docteur rero oruje kuvura umugwayi wacu ego majambo makeje bantazira Dr. Real Badman ego niryo zina ryanje ego no mugwayi wacu yaragwaye ubusatsi sara wenyene ubwira iki urumva nako ndambwira ko brother wanje ndamukunda ngiye muramufise brother ameze nk'uwo umwanya wose arkwambwira ko umukunda cyane gose rega ijambo ndawukunda birasa kurivuga bukebuke yeah of course apana kurivuga wiruka gahoro mburiza rijya jambo nakajambo gato ko iraremereye kugira umuntu ari sohore ko arivuge sivyo bisaba kuba warariye IZO CHRIS kuri konti yawe dukuye ko Emily osigarana amahera ngaraguta niba Emily gukora ko ironka ati rero no na Emily ntiri uri uje mu ndende mburiza jewe n'umuganga kanse ndayifise akandi ndagenda duca kucyumba hajya tubaze ni wasanga kamahera ni 10,000 cyantwara bombo krati ngo bajya mahera bro aga telefone kari mikashi kari hariya kubera iyi ndabikwereka nishuri byiwa dukuye ko Emily kuri konti yanjye bo ariko muhongo ukeneye ko tumena amabanga y'ubutunzi bwa ni challenge ni challenge je na carte ya banki nayisohoye bo urumva dukuye ko Emily mukuye ko Emily kuri konti yanjye ayo sigara mushaka ndavugire ngaha kwe vuga come on bo sigara mak munafasha gakora ko Emily y'amarundi bari amadolari Emily y'amarundi kuri account yosigara ngaha kibazo nuko yofata ubusa nta yariko mimi nabesha nivyo nababwiye uduhujije ivyumviro bombo krati man aranyemeje mimi uranyemeje c'est vrai umuntu afasha account yawe agakuramo Emily yosigarana ngahe account yawe yo muri telefone cyangwa muri banki yo muri banki nivyo mbiga mu mbati ni challenge nk'umuntu nabwiye ko narariha inzu niyo mvaga bakuye bosha cyasanga ba Emily arakunerera simvuga urumva ntarariha inzu hari n'igihe wasanga sana account fisi pourquoi pas ntawo menya muri mikashi muri kuri konti jewe ntakira kimwe mvuga nakaja mvunyumva oya uraya tambye ko mwapingiye amahera ico nikoreye yewe yaharire ko tamera fisi jambo tukaburamo nasha ndamushigikira ibombe cyo muri rya shapa bitanu ntango kudushigikira mu bikorwa byacu kuko aho turi turarenze konti zacu nibibazo ziri futi jano duhuzu nambaye nubwo abantu bakavuga ngo tushanete duhuzu arakabizitere kumugenzi ndacyanga bwa impagashanete nanje nagatiye mwa mwafatashije musaba franga yo gukota jaka nagatiye abantu badukunda Yes, ngudira ndakuramutse mushinga n'amafasoni gwaruka ndabaramukije cyangwa ndabifuriza amahoro migisha mu miryango yangu itegezo kumera. Let me say thanks to Papa gatinyo kuri Step Media. Kuri microphone join kagasuri kishima kagasuri kaizegeni kagasuri gakora ivyima nikunda. Uno munsi numunsi udasanzwe murabizi yo mu mbonye bari exclusive interview zigiye zitandukanye. Uno munsi ndazi yuko benshi mwifuza kumenya kagasuri kishima kadutegura ibiki. Imbere yuko ndabikubwira making sure ko mazogira subscribe kugira ngo natwe tubashe kuja mu muryango waguze. So nabuze amajambo menshi bunzoyangira presentation ngenda tsiko mashoye kundabika. Uno munsi murabizi je mimisi nzomworohereza. Uno munsi naronse ayandi makuru yuko ariko ari muri shooting ya clip nanje navuze ati nawe nyene ntegezwa kwashika. Uno munsi bari muri film hariyo Mr Kan, hariyo CADEAU RAVELLE, hariyo IZO CHRIS, hariyo na MIREILLE hamwe na Kevin. So murumva yuko ari ama brand gusa yashoboye kuja hamwe kugira ngo ashobore kwategurira igikorwa cizo. So navuze amajambo menshi niwe gusa n'umwete wawe gumane nanje kugira ngo ndabasangiza ivyiza by'uno munsi. Cameraman follow me kugira ngo ntihagira kanuna kamwe kabacika bakunzi ba Step Media kwa kunya bimere. So twenda kubwira back na mimi mtafurahi sana. Rero tugeze nahantu hashoboye kubera shooting ya film nayo je kubabwira kagasuri kishima cameraman image ni nziza ntiwanturiye ntiwanzigije ni follow me gusa ariko imbere yo byose muko ninjira kwanza nkara ibintu ni munangi ibintu bya film murabizi bya film biraruhisha nagituja muri shooting ya film barambuza gutwara ama image barambwira ati wowe aturengeje indu cameraman follow me umunsi kuranyumva cameraman follow me hariya murabona bari muri shooting Jesse nkenewe bari muri shooting ariko Jesse gaye nkunda abantu bama makuru nandi makuru twironkeye bamubona hariya Mr Kan arahejeje rore wiwe bari igira umuco
mubarize. Yes, bakunzi ba Step Media, bakunzi so kishimye kubona nkuko mubibona turi muri shooting. Mimi ntarambona, IZO CHRIS ntarambona, CADEAU RAVELLE ntarambona, wose ariko turizera neza yuko muri kino kibanza. So murabizi ibintu bya shooting haba hariho n'ibintu byiza kurusha tuvuye mu byunguka cameraman banzurika batukuciye induru tuvuge cameraman follow me uko mubibona turi muri shooting bakunzi ba Step Media kakaza mana Mr. Canada kirore yiwe Mr. Canada kirore cameraman image yawe ikigoma cy'utumira kirega ngaho kumati nkuko ndi kubona Mr. Kanye yashoboye kudutiza umwanya nabuzitirika ndamuganirize kugira ngo natwe tuze kumenya umuco kubijanye na filime tuje muri filime yacu rero. Mr. Kanye uyu munsi turakumva kumena abandi hari benshi baravuga ati Mr. Kanye n'umuntu w'abantu ntigera ashwana n'abantu amajambo yigira n'abantu ngo ndabyemeye ndabyemereye ngo vyemejwe n'ifiko abo yanyu uraza kubona nanjye urabizi umuntu ariko arankizina hari ukungira bacu batangura kuri utubifu hagati wabo mugabo turabona Mr. Kanye kumwe n'abandi ngo bo ico ni ikintu kwanza navuga ngo nshimira Imana uko wameze ukundi yani ukundi nagiye kwiroturuva n'abantu bagukunda ukundi rero ndabishimira Imana si jewe sije ndavyitera kumbure n'ubuntu bw'Imana Imana niwe yanyubatse uko rero bagomba nanje ko kumukunyene simemukiriye ngizo buri muntu wese ndamubonamo agaciro abereye kandi nkakamuhereza kabisa. Mr. Kanye filime rero yiwanyu hasigaje seti zingahe ko tubona amaseti mfise full one bo ahubwo tumaze igihe dukora uyu munsi nta kwezi kurimo ariko haraciye iminsi gusa tuba dusigaje nashime iminsi mike cyane kugira tuyirangize ariko uyu munsi turakora pe projet wawe araciye igihe kabisa araciye pe bo ni projet nkuko twatanguye tubivuga ya umwene wacu ati Mr. Kanye nawe bipfira igaro ko dukurikira abafite umutima nyine bafasha mu mashaka ari Mr. Kanye tumutubona ibikorwa byiyo ku rubuga rwe bo vuba cyane tubirimo kandi nzira ko bizogenda neza arabura ibintu nabiri ariko bizogenda neza banyine imitahe baguma bisigaza inyuma namba muri ko muratubona mudutemo imitahe twubaka ama YouTube yacu natwe zishi turabikeneye ariko haburo uco byumva hari kibazo bigeze kubaza meme nambwe ati tugerageje kuri abandi bantu bateye imbere muri filime zo hanze tubona bafite imiduga bafite amazi mu Burundi naho bipfira bo nigihe nibaza ko twese tuzo sinzi urabibona muri filime ndundi hariho bamwe bamaze kubironka sivyo tugiye kuharura turashobora nko kubona abashika nka 5 bafite imiduga sivyo oui yes bakunzi ba Step Media Mr. Kanye urakoze kuba ko turasura wande korera mabwira yes bakunzi ba Step Media mutwihanganire twe tuvugira hasi ukora amabizi bya setting ya film ni ibintu bigoye guys ariko ndababwira ndi wowe gusa n'umwete wawe amura cameraman wanje kugira ngo aze gufata twese twa behind nkuko mubona kuri zo behind camera nyene izo mwitega ikintu film zo birimo IZO CHRIS zo birimo CADEAU RAVELLE zo birimo MIREILLE zo birimo Mr. Kanye hamwe n'ubundi na Kevin abo nibo namaze kubona sinzi ariko ndize neza yuko igikorwa kizoza kimeze neza so cameraman kigisigaye nuko gusa ubatamwa insert kuba dida wachusimba kuri senge numva ko ni kandi navuze ko tunakavuze niko nakubwiye wasinze ka presete nizo wasinze gatandatu gatandatu tusimba kuri witi acha simba kuri witi rero wasinze seti bavuze ngo nasinze sisi ke agaranje ngo sisi yaravuze tuvuga ko
Jana ugiasinje ko. Chris Godman, sugar one. Na ugiasinje nimero zinga. Wo wamubwiye ko yasivye. 4 7 Sisi wayivutse. Sisi wayivutse. Ahubwo umaze gusimba seti nije na censura. Wasimbye 4 7 9 ibyo nakubwiye. 4 7 9. Umva we sisi urayivuze. Ucusimba kuri witi. Acha kusubiza kuri seti. Ugeze kuri witi nawo nyene. Ucusimba 9 uvuga 10 acha kusubiza kuri witi. Twende kazi. Kaka, robo. Peki, Sawa, twende. saidie wote. No kazi ya director man. Before invocation. Wow. Merci. Good. Sam. Yes, wakunzi wa Step Media, mnamuona banamuita ni Mireille. Mireille. Meze neza. Ça va? Umunsi rero nizere na ibintu bya Bface navyo nyine ko twabishize ku ruhande. Ibintu bya Bface byo kwishura nka Bface. Bitwaye iki? Bface is my brother. Numuvuge nabi. Kabisa. Congratulations my brother. Yo. Kandi nitwakubonye kuri mariage yiwe. Twakubonye kuri mariage yiwe. Abantu bari bahari wajya bari kushaka kumenya ngo mimenya cyase. Nimwe twari kumwe ko byabereye ku munsi umwe n'umunsi wa Michel. Reka kwibaraguza. Ndi baraguza nyine kwa Mimi yaraberewe. Kandi imodoka Mimi nawe ntatanga lift ndabivuze. Yaje imodoka ari wenyine namusabye lift ansubiza inyuma aranka. Mvuye he? Uvuye hariya sinzi wavuye nagusabye lift je natashe n'amaguru. Mvuye he? Sinzi yaravuye gusa waruberewe. Waruberewe pe. Ihanira imbere ya kamera. Ndihanye. Yes. Tuvugana. Abakunzi ba Step Abonye director. Ebana filime yo musi tonto bimeze gute? Meze neza. Mumbabarire mu ntizi umwanya gatoya. Hi Badman. Hi. Mumeze neza. Ku mutima no ku mubiri. Tumeze uku. Umeze gute? Tumeze uku. Kabisa. Ne brother, nawe urakuranwa wenyine none. Mimi yo n'inzoga. Iyi ni exo. Exo ni inzoga. Tuzonywa n'iki? Saka n'ibyo bintu. Ibintu cyakwa mbere muzo bikate. Niko muvuga izina gibaturije. Cyo gituma zina nahindukiye. None izo. None izo uranywa inzoga. Uranywa inzoga. Nakiri kuranywa n'iki? Je nywa buri kina cyose kinwebwa. Hari fanta ndanwa, hari amazi ndanwa. Je ukuntu izo ndamwizera niba ari inzoga, niba ari ikintu girano. Ntabwo inzoga. Yizera umwana w'umuntu avumwe. Izo. Avuga yuko je nakunze seti mariko maragira. Hari doctor rero. Je doctor. Oruje kuvura umugwayi wacu. Ego, mu majambo make je bantazira Dr. Real Badman. Ego niryo zina ryanje. Ego. No mugwayi wacu yaragwaye. Yaragwaye ubusatsi. Sara wenyene. Uravyumva je ni umuntu babitwa gute ba psychologue? Ya ego no psychologue. Handa mubwira iki? Wiwe. Urumva nako ndambwira ko brother wanje ndamukunda. Ngiye muramufise brother ameze nk'uwo. Uwo mwanya wose arkwambwira ko umukunda. Cyane gose rega ijambo ndagukunda birasaba kurivuga bukebuke. Yeah, of course. Apana kurivuga wiruka gahoro. Mburiza rijya jambo nakajambo gato ko iraremereye kugira umuntu ari sohore ko arivuge sivyo bisaba kuba warariye umeze neza ufise ibyuma. Umaze gushika karibwira umwana w'umwigeme ko cyane. So. Cyane. Okay. Jewe uyu muhogo Bye. Step Media. Akamikro. Step Media bye. Mimi agiye gukinagira mbanze nganire gatoya na IZO. Urumuteni IZO Chris Jeja mbere ndamubona hari muri lancement ya filme muri ko murapresenta hajya kuri nani? Kuri Gardino. Kuri Nyabagere conference. Kabisa. Iyo filme yatwaye uburyo cyane gose. Ngo ijya bayitwa gasirikwa ngahi badida. Bya bintu mutsiriko ukavuga ibintu ntibiva mu nzira ko bitava mu nzira mu majambo make ni igeno mbega ni igeno mu kirundi. Sijui kirundi kaka. Okay sawa mu Kiswahili banasema hatima ya mtu. Ya urumva ni igeno majambo make. I don't know
muri commentaire bazobishira Eka ariko biza. banibeje ko nazi kirundi ntabirenze urabyumva ca kintu nyine umuntu Imana iba yaramwandikiye hari gerere kiza mu buzima bwawe gace kiba gatsirikwa ni gahera Kabisa. ebana nubwo ukirukana ugikubita nikikuveka urabyumva Yes, IZO CHRIS, unapendeza sana vraiment. You look so amazing. Asante sana. Ibanga ryo kubigwa rya IZO CHRIS ni ryahe? nta na rimwe pe n'ubugombe bw'Imana Ari ikintu numvise ngo abana bo muri azino yes. Ari ikintu numvise IZO ngo abana bo muri mu Burundi ngo IZO CHRIS imitima yawe yarayitwaye ngo arayigendana. Sinzi rero ko yose ifise mu gunira, sinzi bikwaye my brother. baza je ngenda n'umutima umwe vraiment n'ukuri kw'Imana Igijana ni cyara ciza. je ibyo bavuga byose je ngenda n'umutima umwe kandi namwe ni umutima w'umugore wanje je mfise umugore je mfise umukunzi Ikajara makuru ntari nzizo. kumbe wakubanza umutima wanje je umutima wanje sinigera ndawumva Urafise umugore? gusa ndafise umutima w'umugore wanje Urafise umutima w'umugore wawe. Umugani twige tumuri imbere ya kamera. Nani? Ndamwibaga izina Mutoni. oya Yego Genio nawe ndagweruka kera. aho urambabaye ndagira ugondo Igituma nari mvuze ndagira ufise hose n'amakuru murajanye na Mutoni. okay ya Mutoni c'est vrai casting ya Jibo na Mutoni irinjirana kandi bivanye na couple zo muri filme couple yacu iri muri couple abakunzi bakunze rero kuri ivyo nico gituma muvuga ko byo babijanye ariko majambo make ntabwo ari we Kabisa. umugore wanje arana arifowe IZO ari challenge je ngundi umuntu nkunda kugurisha du challenge abantu. man ntuzane ivyo kirundi Oya. sawa IZO CHRIS kuri konti yawe dukuye ko image wasigarana amahera ngaraguta. niba emire gukora ko ironka Ati rero no naye miliyoni iri uri ushire mu deni. umviriza jewe n'ubuga gakatse ndayifise akandi ndagenda duce kucyuma hajya tubaze niba asanga kamahera n'igihumbi 10 Tugiye tuje muri mikashi yawe jende baby 10 tukabura mwe noti iri munsi y'ijana uciye antwara. bombo krati ngo bajya amahera bro agatelefone kari mikashi kari hariya kubera iyi ndabikwereka ego iyi nta carte sim ijamo kwanza nayisize ntajyana nakora Nta kibazo ijemo carte sim iri hariya ndayitumeko tugasanga harimo amahera ari munsi y'ibihumbi 100 azuba nk'ibihumbi 10. nizagiye ngo guys nje mu manda yage ndikeneye Oya irindi hari very serious muri mikashi bise ngo amahera menshi Ubwo narumvise aba boss ntibagendana amahera. Sheki. reka sheke nawe Izo ingene wambaye. Aha araje nk'izi muzu ziwawe ngiye kuzigurisha. kaka nambaye isandari ipantaro n'ishati Amarara zinge sai no yagize kuyabaza umenga nakunda kuboneka muri Europe gusa. umviza ndakubwira sije ntimuzuze muradusiga amavuta ko kose twebwe turumye Muga tuvuga ivyo tubona. sivyo ivyo mubona n'ukuri biratandukanye kuko ivyo ubona siko kuri aha ndashobora kuba fakinga ko yandi imbere ya kamera none uzi gutiye impuzu kari gwanje imana aho nayitiye Oya ishobora kuba izo niwe muntu numvise niwe muntu wa mbere yambara impuzu ziwiwe niwe muntu wa mbere muri filme yambara akabegwa niwe muntu wa mbere muri filme afise umubiri abakobwa bakunda abo byose n'isukari y'abafana n'umunyu w'isi n'igikundiro n'igito. uyu mujama je twari gwakora n'ikiganiro rero kumenya kari mubeshe nkuko kose sirakwemera kubesha cyane none izo baraza kwandika muri commentaire. Okay jewe sindavyanse ko bovyandika baze kwandika buri kimwe bashaka kandi je kimwe buri kiganiro cyose cyangwa filime ndagenda gusoma mu commentaire kuko mu majambo make bagene ba boss igere batanze cyumviro ndagikurikirana ariko ukuri guhari sivyo reka basi ndakubwire n'ikintu cyambere kimbabaza mu buzima nta kintu kimbabaza nk'igihe aho nk'ubugira ko duhuye umunsi ariko dushobora kuca tuba abagenzi kandi urabizi umuntu agirwa n'uwundi Kabisa. sivyo ugacuma na telefone umbwe wana Chris fise ikibazo ca 30,000 uwo yantiza rero ico kintu cyakunda kumbabaza kandi nikimbabaza gakora abantu babansabye no ahubwo ikimbabaza nukuntu sivyo nukuntu baza kuyansaba bize ko ndayaba kandi naje mu uwo mwanya ugasanga nta mfise IZO CHRIS je ndikunda mwumviriza reka ntakopesha amahera je ndikunda mwumviriza. numviriza kaka ntabwo ari case yo gukopesha sivyo none wenda gukopesha amanje singe saa sita no uko niko kuri Izo uricisha bugufu kamera. oya si kwicisha bugufi kaka bizira ry'Imana mu ijuru twebwe abastari babakinyi ba filime n'abaririmbyi ndabavugiye nabone turakenye Kabisa. turakenye Ariko tugerageje kura kuri rya conference wakoze rya lancement plutôt wakoze ubishimira abandi kuko turumva yuko hajya ubwa izo bwa sakugorana gato. Okay icyambere igenda yishimira BMT ndayishimira cyane BMT numva muze BMT mba mvuze Amede Giti CADEAU mbavuze na ba Wacha hari n'abandi bagise hari abandi nyine utomenya bo bari inyuma ariko
nibo shimira cyane muga nkaca nkurongera nkace biya mutima avu ndayishimira cyane nibo banteye ingufu zo kwandika je nafise narimva mu mpande yo kwandika ariko bo nibo banyigisha bambwira ati script yandika kuno imbere yo kwandika ikintu wiyumvira kuno tuvuge ko BMT yatumye uje imbere uboneka imbere ya kamera iya jewe fise abantu batatu no bashimira ego uwa mbere antwaye imbere ya kamera uwa mbere ni King Sabas niwe ambwira ati peti ingo ngaha nawe ugerageza amahigwe yawe sanga ngiza amahigwe umunsi wa mbere nkina ndayibuka yose nisizopfa ndayibagiwe naraye ndaro Sabas yarayarandota ndiko ndamucongoreza umudemo muravyumva iyo niyo sene ya mbere na King niyo ya mbere nabonetse imbere ya kamera rero abari mu ndo twabonetse mu ndo yego mugabo ikiza cyo filme mu nyuma naragarutse mu buzima rero busana pani vy'indoto ndagaruka mugaho hari haheze igihe mugyo niyo ya mbere na King bandota so iyo nari mushimira cyane go Sabas kuri niwe yafashe kuboko hama wa kabiri no bashimira we numuntu twakoranye ibikorwa byinshi ni Juste director Juste na Biri na wene uwampugije na Juste ni Arvera kwera Arvera niwe inyuma yo korana Sabas Arvera cyambwira ati ndagukene muri filme yanje cyandagenda icyampura na Juste rero cyo gihe na Juste cyatukurana film Mr. Kani ngo ndagukene nawe ingo ndagukene gato yagusa gato ingo nawe ingo gato ndasabye Mr. Kana rakabazo nabajije uyu nawe ndifuza niba giye kubaza nabajije ati we dukuye ko Emilio kuri konti yawe usigarana ngana dukuye ko Emilio kuri konti yanjye ikibazo cyitwe oya nutwe bwana nibusivye yishuye uyu oya none ivyo nishuye nibyo yishuye uyu bana ishuri byiwa dukuye ko Emilio kuri konti yanjye bo ariko muhongo we ukeneye ko tumena amabanga y'ubutunzi bwa ni challenge ni challenge je na carte ya banki na isohoye bo urumva dukuye ko Emilio mukuye ko Emilio kuri konti yanje ayo sigara mushaka ndavugire ngaha kwe vuga come on bo sigara mak kandi ingo hari kibazo kimwe sorry kibazo gira kwibaza kumbe uri mugwiza tungu ko kose nje kuburyo na Emilio ateoboronka n'ibihumbi 10 navyo boronka kuri account ikaka nje nkacanke nuhari muhungu ko munaye mu mutero yavuze ati muri konti ngo nta nijana afise uravye na sa Mr. Kani oya izo vuze gute ivyo navyo twakwemerana cyane navyo izina ry'Imana nje mbayeho ku munsi je namubwiye ati muri kashi yo twabura mo 50 ndamuha ibihumbi 10 ego oya izo aho wobutsinzwe ikindi naco wewe tuguhereye gucya sivyo oya vraiment duhereye kumanuka kaka raba nambaye isandari nizo nakotesheje ipantaro nayikotesheje twega abastari turakeje nabikotesheje IZO CHRIS arivugiye ati twego abakinyi ba filme ntimuze muratwihenda ko ntibaze barabiye ni wambona muri bisi unyubahe kwera ndi Chris nyene ariko ajya nigire muri bisi mbangiye kuri kote busha gupambana mvuga ati abaduga mukayanza abaduga yitega muri yego kabiza izo ndafisa kandi ga challenge ka kabiri nihe couple ukunda muri sinema ndundi Hallelujah. Yo megano navugisha. Iyo couple ndayikunda ko. Ni couple kuri twebwe twita couple legend. Iyo couple legend Renine Maniri uramuzi. Renine ndamubona. Yego hamwe na Ange. Uyu mugabo ajya bakundanye vuba. Yego. Bakundanye vuba buze ngo couple legend. Niko ndabatazira kubera narire na Renine twe tumutazira legend nuko sinzi ko bonye na status yiwanje no muzi ndamwita legend rero gihe yanyeretse umukunzi we kandi nkumva ndabishimiye bose aracyarata couple jazi couple na nibazo biruvuge afani na Noraski yafani na Noraski igira rinze kuba couple kuko sina couple gusa we n'umugabo n'umugore urumva bagije ibintu byo mu rugo ntabyunze muko bagije ibintu byo couple ndabizi ko ndabibamo ndabizi rero bambwiye couple man cyane umva abantu batarabana izo jeri kibazo nigeze kubaza ndambwira ati je ndifuza kubona film irimo izo irimo Mr. Kani ikabamwo na wewe ikabamwo na Fanny Lavin basi ama brand kubera ni ikintu ishura basi irashobora kudandaza n'igihugu hari abantu bashobora kumenya babicishije muri ayo mazina yose kware bafana biwawe bafana Mr. Kani bafana bande
n'umunsi nasanze byabaye Imana ishimwe kandi naje kuvumbura uzi gute ko byabaye jewe kora amayesera arimo nayafashe abajya ngo sawa natahuye nabi hari abantu ushobora gusanga uri kurakina filme abagenzi biwabo usanga ntibaza kuboneka bo bari ngaha gusa kugira ngo baguhe motivation none urankeneye man ari hariya ya kefe gato wari kibazo nani yarafise ashaka kukubaza ni challenge kandi wishure n'ubwenge gusa ndamaze je okay kuri account yawe yedwa kura ko Emilio hosigara ngahe dukwiye ko miliyoni challenge iragoye oya nuko kuyeko kaka wewe banza unyishure sivyo umuri no marundi yego amarundi pana madolari twakora he kaka amarundi usigara ko makeya cyane yosigara ko arimo ndababaye kuba ngina n'abakire nkabura n'ibihumbi 10 boro navuye ku miliyoni bona ukura he oya reka ishenezi yonyene ni isami muranga umvise bose ishenezi yonyene nakotesheje bro nduhuze twose imana dutiye kirese usana amafaranga asani noti ariko vrema muri account jembayo ku munsi ushobora kuyabika mikashi ariyo baba okay muri mikashi ndayizane jeri mikashi akaburamo sengi nabimubwiye ndamu 10000 umva ko nabandi babiri safra 5000 no fise izo hatwibandagiriza abaje mu barakize baraba boss burya bavuga ati ngo ugenda n'umota parfait nawe kakumota kutuvuga nawe kuvuba umukire inde jewe vraiment ugendana n'aba boss nawe vuba mu boss kimwe nzi ndumukire w'amahoro ndumukire w'ivyishimo kunje gihe cyose mba nimereye ko mba numva meze izo je ndakunda kuraba ibiganiro by'iwawe uri umuntu afise motivation uri umuntu umengo uraryohewe sana umenga nta bibazo ubufise mbwa turizera neza yuko ata muntu yigira buri bibazo kuri nose reka ndakwira ibanga sivyo ibibazo ntibura mu buzima bw'umuntu ushaka ubufise ibihinda n'ibikwegana ibibazo ntibibura rero mu majambo make jewe ndi muri ba bantu ntabwo nakuriye mu buzima bwiza uko je nakuze mpambana maze gukora ubuzi bwinshi rero nahuye na stress nyinshi kuko je natanguye kwipangira mfise imyaka mike nafise imyaka 14 ndabyumva ntangura kwimenya ubuzima bwanje so rero nahuye na challenge nyinshi rero mu bintu nuba narahuye navyo byanyigishije ikintu kimwe amahoro kari bwo butunze bwa mbere kabisa ego jewe sivyo kandi kuva n'icyo kintu nta muntu dushwana nta muntu mbwira nabi jewe niwaza ukambwira na Chris nkeneye ko ikintu ndagishoboye ndakubwira ego ndagishoboye ndakubwira oya umbandanije nakubwira kaka nakubwiye oya rero nigishije gufata ingingo no kumenya uko nkwiye kubaho kabisa ego izo shaka unkundire tugende hariya turabe mimi gato hamicuga challenge twumve ko nawe ari muri babandi novuga yuko nkabawe wivugira wowe uvugisha ukuri je ndirembeye nta kintu mfise oya mpungu mimi afise vangwa ariko mu oya reka tumwumvirize nawe kandi niwe mubatsa cameraman follow me diva hari challenge ariko nakoresha ego ni challenge imwe gusa imwe gusa ndiko ndakora abasha nukuri imwe gusa n'umunota umwe mimi sa mamagara kwa kundora mamagara diva yari tirano na president ndayishimiye diva sa naga challenge kandi umbwize ukuri wishure kukuri ko naga challenge kerekeye ukuri ushaka cyangwa ukuri kwanjye ukuri kwawe kandi uko shaka je nta kuri nigera nshaka oya ahubwo mbashaka kumenya ukuri kw'abandi bantu no nshaka gute ukuri ivyo shaka mahera rero challenge yanje vuga guca ubu umuntu afashe account yawe agakura ko Emilio hosigara ngahe hosigara umuntu afashe agakura ko Emilio y'amarundi bara amadolari Emilio y'amarundi kuri account hosigara ngahe kibazo nuko yofata ubusa nta yariko none ijya modoka si wowe uri kurambaza mani reka kunyinjirira reka kumwinjirira muri challenge reka ndababwiza ukuri mimi ntabesha simbesha pe nta yari mimi ntabesha nivyo nababwiye uduhujije ivyumviro bombo krati mani aranyemeje mimi uranyemeje sevre koko je namubwiye mimi nayizo yavuze ati nta kintu kimwe kiriho
kuri account yiwe ngo nta mahera ari cyamubwiye ati tugiye tuje muri mikashi yiwe tukaburamwo 100000 ndamuha ibihumbi 10 ibihumbi 10 urabona ko ibihumbi 10 oya abe makuyabone Kado urashaka mukajya gashakoshi kanje hariyo kajya ga telefone ga turakabona kampere kanzanire Hera banze batenda kubaza urabona ko umugabo nk'uyu yokorera ibihumbi 10 kugira ngo oya ni challenge wait ibihumbi 10 donc bibe tike yawe ikujyana muri rimikashe yiwe iyo mwita badman navyo yo kwemerera ngomba nje muri mikache sinagatumye mugamimire kaduhere kuri umviriza pese kaduhere kuri umvise ko mimi yatubeshe umvise mimi ko yatubeshe brother yakubiyeho nabeshe brother yakubiyeho nakuko nabeshe brother yakubiyeho nabesha rero hariho challenge twe turakora ngaha urafatiranye baka turafisa challenge twe turakora Kad. Urabizi ko tuzinanye? Ntubeshe? Oya. Jane? Aba bantu turazi bari kandi babesha pe. Rero ikibazo cyane challenge yanje mvuga guca. Umuntu afasha account yawe agakuramo Emilio. Yosigarana ngahe? Account yawe yo muri telefone cyangwa muri banki? Yo muri banki. Nivyo mbiga mu mbaga. Ni challenge. Ngumone nabwiye ko narari hinzu. Niyo mvaga bakuye bosha cyasanga bademiriyo. Arakunterera. Simvuga. Urumva ntarari hinzu. Hari n'igihe wasanga cyane account fees. Pourquoi pas? Ni ntawo menya. Muri mikashi kuri konti. Jewe ntakiza kimwe mvuga nakaja mu nyumva. Oya uraya. Naho bisaza ntarari hinzu. Hakaba ari umugenzi yabwase none ntera cyangwa ingurana. Niyumva. Akarinda kubishyira kuri konti. Umbiza ndababwire. Kado. Urumva Kado aho yavuze ko nayo yafise nko tumubwira Emilio nayo ntayafise izara yafise wewe okay urayafise jewe nizira ry'Imana yo mwijuru ntayo mfise Emilio muri konti nizira ry'Imana kuri rero uko kuri Emilio je ndashira muri account turaya muri mikaje turagira usanga Emilio sawa muri mikaje ntayo mbega iri mikasho ngandayibukana code araduhunze kandi nukubera atakiriyo muri jewe ndabizi neza ko atakiriyo sivyo sivyo okay sivyo sawa tuje kuri service si disi sawa ariko shayi promote ko turagira imikashi batatishe shari imikashi sanzwe uri promo opo genda yazo n'umundi nico gituma nagoma mena mabanga atariko n'ibihumbi ijana je byo bicuma zuba bitwaye kumwe mwapinye n'amahera nimwambwira ngo mvugishe ukuri muri bagiye ko ndi munyamwago nasagerageza saza kamaga kaje nakibagiwe yego ari bikashi niyo nkoresha wewe muri step media utambwiye ko mwapinye amahera ico nikoreye yewe yahari niko tamera afise jambo tukaburamo nasha ndagushigikira ibyo byo bararekesha pa bitanu nukuri kwimara je ntayo office ndiko ndivuga code none code biriseriye nukuri kwimana ntangoresha none iyo bafite mu mpero kwibaga code ari karigirisha singuyu ariko ndafise yindi iri ngaha kandi iyi nijya nkoresha kuri WhatsApp no kuri APR sivyo nta gushinya ufise imikashi zibiri ariko zose nta mahera vraiment zirimo uko niko rero usaba iki leta jewe leta icyo nsaba twebwe abasineyaste sivyo natwe mudutera gateka mutangwa kudushigikira mu bikorwa byacu kuko aho turi turarenze konte zacu nibibazo ziri futi jano duhuzu nambaye nubwo abantu bakavuga ngo tushanete duhuzu akabizitere kumugenzi ndacyangwa bya magashanete naje nagatiye mwa mwafatashije musaba amafaranga yo gukota jaka nagatiye abantu badukunda Ebanaga kandi muhungu gati bakuye ko Emilio ibintu byomera neza So rero guys twege challenge yacu herenga mwabyumvise neza twege abasineyaste dukeneye abantu badusupportinga dukeneye abantu bitwa none gayizo niyo mpamvu dukora filime imwe mu mwaka none kandi memashita kumviriza neza iyo dukoze filime iyo dukoze filime umviriza turicarira avance gahera urabyumva merci avance gahera y'inzu twakoze kwera filime avance gahera dushatse no kujya ndondera abantu mvuga ebana mimi umana akademi ni ngaho urabyumva niko bimeze ko biza hanze ngo shango nutuvyuzi ndaguha ngo na like ngo nchore ikimbabaza rero banambonye no muri bisi
bacavuga ngehe wa musana muri bisi jewe na bisi muzoze murandihira. Yes, bakunzi ba Step Media barabandanje ibikorwa no musi bafise film bariko barategura ntayo turamenya neza ariko imwe ndagusaba niwe gusara umwanya wawe kugira ngo muze musangira vibe y'uno musi urabona turi kumwe n'abantu bagiye batandukanye ni benshi cyane twizere neza yuko film izoshobora gushika kure kwako nigeze kubisaba so guys kimwe ndabwira gumana nanje kugira ngo muzuka muranka ivyiza mukora kuri Step Media pull up